wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Luka 24 ku murongo wa 13 ni inkuru yo muri Bibiliya dusanzwe tumenyereye. Nshaka kugusomera kuri uyu munsi. Haravuga ngo uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana ahitwa Emmaus, ni kure y'i Yerusalemu nk'urugendo rw'ibirometero 11. Ku batazi inkuru, Yesu yari yapfuye, ariko kandi hari ku munsi wa gatatu yazutse. Kandi muribuka ko Yesu imbere yo gupfa yarabwiye abigishwa biwe ngo ntimusohoke murindirire Yerusalemu gushika mpwemu yera abajeko. Ariko aba bagabo uko ari babiri bobo ntibari barindiriye isezerano, ariko bari bahisemo gusubira mu bisagara vyabo kuko bari buzuye deception, buzuye agahinda ko umwami wabo yapfuye, basubiriye mu mibereho yabo ya misi yose, sivyo? Aha anyu murongo dusomye ivuze ngo bari ko baragenda urugendo rw'ibirometero 11 bavuye Yerusalemu, bavugana ivyabaye vyose, bakivugana babazanya. Yesu ubwiwe arabegera ajana nabo. Yesu ashimwe cyane. Kimwe mu bintu nkundira Yesu nuko n'aba bantu nubwo bariko barava mu isezerano bagenda kure, baja kure y'ikibanza yabahamagariye, naho bari basa n'abariko barabivamwo bihebuye. Kimwe mu bintu ushaka gushimira Yesu muri kino gitondo imbere yanyu nuko Yesu n'igihe tubivuyemwo, igihe cyose aradusanga mu nzira yacu yo kuzimira, agasubira akadusubiza mu ivyizigiro. Haleluya. Hari igihe ukora amakosa abantu bakaguta, system ikaguta, ishengero rikaguta, abantu bakagucira urubanza, abantu bakakwita igicibwa. Ariko ikintu nshima no musi muri kino gitondo nuko abagutaye bose bahejeje kuguta, mu nzira yawe yo gutakara Yesu aragukurikira akaguha ivyizigiro, akagukurikirana, akaguha icizere kandi akakubwira ko akiri kumwe na wewe naho wowe uri kurafata inzira atariyo. Yesu ashimwe cyane. Ndaje kubwira umuntu wese ari hano muri kino gitondo umaze igihe uri kurafata inzira itariyo, uri kuragenda kure y'Imana, ukaba uri hano hantu no munsi wiyagiriza wumva utemewe n'Imana. Ndaje kubwira inkuru nziza ngo nubwo uri kurazimira, nubwo uri kuratakara, ndaje kubwira ikintu kimwe ngo nubwo wicira urubanza, Yesu aracafise ivyizigiro byo kukugarukana kandi ntaguheba, aragukurikirana gushika akugarukanye mu kibanza ugomba kubamo. Haleluya. Amina. Yesu aba bantu yabasanze mu nzira bariko barazimira. Ku murongo wa 16 haravuga ngo Yesu ariko arajana nabo. Ku murongo wa 16 ngo amaso yabo atabwa ko uruhuni ngo ntibamumenye. Babonye umuntu agendana nabo ariko ntibashobora kumuhokonesa, ntibashobora kumumenya nka Yesu. Arababaza ati mbega ivyo mugenda murabazanya ni biki? Kuko yabasanze muri conversation. Ndashaka ndabereke attitude ya mbere mbi ibaho igomba kuva mu buzima bwawe. Haleluya. Aba bantu bariko barabwira Yesu ivyabaye, ariko inkuru babwira Yesu irashika ku munsi wa gatatu Yesu yamaze kuzuka. Ariko kimwe mu bintu bitangaje cyane, barabwira Yesu bati abagore bo muri twebwe bagiye no munsi mu gitondo kumva, kandi imbere yuko tubivamwo, imbere yuko dusubira inyuma, imbere yuko tuguheba canke duhebura inkuru nziza, aba bagore batubwiye ko wazutse, aba bagore batubwiye yuko Yesu yazutse, babuze ikiziga ciwe. Sawo bagore gusa babivuze, ariko hari n'abandi bantu bagiye ubwira kabiri, kandi abo bantu bose bagiye basanze Yesu atari yari. Rero vy'ukuri, ariko mumvirize ndababaza ikibazo. Yesu aba bantu yarababwiye ko azozuka, bari mu bigishwa biyo, baronse intahe ko Yesu yazutse, ariko malgré kumva intahe ko Yesu yazutse bariko barabivamwo, ariko ntibigeze bagira curiosité, ntibigeze bagira n'ubushizi bw'amanga au moins bwo kugenda kwihweza barabe yuko ico gitangaza coba cabaye. Urabona abantu b'Imana, hari ibintu ijambo ry'Imana rivuga mu buzima bwacu vyiza kandi inkuru nziza ku buzima bwacu, ariko kandi ugasanga hako tuvyizera ngo tubigira ivyacu,
dushishikara gufata inzira yacu yo kuzimira bikatunanira kwizera yuko hari ikintu Imana iriko irakora. Aba bantu ni gute bumvise intahe ariko ntibipfuze kuja kuraba ivyo bintu ariko bagahitamo kubivamwo. Ndagomba kuvuga ngo ndi gutyo nyene mw'ishengero ijambo ry'Imana rivugwa, bamwe bakaryumva nk'inkuru nziza ariko ntibumve ko ari inkuru nziza ziberekeye, ntibaryakire, ntibarigira iryabo. Igihe abandi bagiye kuraba ico gitangaza kugira ngo bacakire bakiryohererwe, abandi bariko baragenda kure y'ico gitangaza bibananiye kwizera. Nico gituma Yesu yababwiye ngo mbega mwa abantu b'ukwizera guke muzogeza ryari kunanirwa no kwizera ivyo abavugishwa bavuze. Hari ubuvugishwa bwinshi bwatanze, hari ibintu vyinshi ijambo ry'Imana ryavuze kubijanye n'ivyo Imana igomba gukora mu buzima bwawe, kubijanye n'ivyo Imana igomba gukora mu muryango wawe, kubijanye n'ivyo Imana igomba gukora mu bana bawe, kubijanye n'ivyo Imana igomba gukora mu bikorwa vyawe. Hari ibintu vyinshi vyavuzwe, hari amajambo yavugishijwe, hari amasezerano y'Imana ari ku buzima bw'abizera, ariko kandi urashobora kuyumva nk'ayavuzwe ukayavuga nk'inkuru zavuzwe n'abandi bagore n'abavyumvise n'ababibonye, ariko sans toutefois kuvyiapproprier ngo bicike ivyawe. Igihe cose ijambo ry'Imana uryumvise nturigire iryawe kugira ngo rigire impact kuri decision no ku rugendo ugiye gufata. Igihe cose uzoba uryumviye ubusa, ariko ndaje kugira ngo igihe cose twumvise ijambo ry'Imana tugomba kuryakira nk'iryacu kugira ngo tubone ico rikora mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi ndashaka kuvuga kuri iri jambo rijanye n'ikintu Yesu yakoze. Hari ikintu cantangaje muri Bibiliya ndiko ndakompara amajambo, ndiko ndiga kuri ano majambo, ariko nasanze gikomeye uno munsi shaka gushimikira ko muri iki cigwa c'uno munsi muri kino gitondo. Haleluya. Ikintu Yesu yakoze, Bibiliya ivuga ngo Yesu yafashe umutsima, haleluya, arawuhezagira, amaze kuwuhezagira arawumanyura, amaze kuwumanyura arawubaha. Yesu ashimwe cyane. Iki kintu Bibiliya irakivuga ahantu henshi cyane. Usomye no muri Luka igice c'icenda, igihe Yesu yabwira abigishwa ngo nimugaburire abo bantu bashonje bari kumwe natwe. Muribuka ko Yesu yari kumwe n'abantu 5,000 bashonje, bamaze igihe bumva ijambo ry'Imana. Yesu abagirira impuhwe, abagirira akagongwe, ariko kandi abwira abigishwa ngo nta kuntu twogaburira aba bantu. Abigishwa baramubwira bati mwigisha, ni gute dushobora kugaburira abantu bangana gutya? Ni gute twoja kubasumira? Ntidushobora kuronka ivyo gufungura. Uravyumva? Ku murongo w'icenda muri ico gice rero aho Yesu yagira gwize imikate n'udufi, hari ikintu Yesu yakoze gisa n'iki kintu cabaye hano hantu muri Luka igice c'icenda ku murongo wa 16. Haravuga ngo yabira ya mitsima 3 na za fi 2 arangamiza mu ijuru, arabihezagira, arabimanyagura, abiha abigishwa ngo babishire imbere y'abantu. Bwana asifiwe sana. Subiramo uti kwakira, guhezagira, kumanyagura no gutanga. Reka nakubwire, ibi bintu byari bishaka gushushanya ubuzima bwa Yesu. Ngira ndababwire ngo Yesu atanguye kumanyagura umutsima, aba bantu yasanze ku nzira bariko baragenda, ngo Yesu yarababwiye amajambo menshi, ababwira ivyo Mose yamuvuze ko, amubwira ivyo abavugishwa bose bamuvuze ko, ariko muri uko kubasubiriramwo ntibigeze bahishurirwa, ntibigeze bashobora gutahura ko ari Yesu bari kumwe, ntibigeze bashobora gusobanukirwa, bamubona comme une troisième personne ariko aragendana nabo ku rugendo rw'ibirometero 11, ariko ntibigeze bashobora guhishurirwa uwo bariko barajana uwo ari we. Bwana asifiwe sana. Ariko hari ikintu gitangaje, ngo bamaze kumutumira kurari wabo mu ijoro, ngo Yesu yabira umutsima arawuhezagira, amaze kuwuhezagira ngo atanguye kuwumanyagura, amaso yabo aruguruka, ntibasubira kumubona nk'umuntu agira gatatu, ariko bamuhishurirwa nka Kristo. Ngo ako kanya baca bamenya ko ari we yamye agendana nabo, baravuga ngo mbega aho twari kumwe nawe ntitwari ko turumva imibiri yacu irurumba indani muri twebwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari habayeho ibimenyetso bibashingira intahe ko bari kumwe n'Imana mu gutakara kwabo no mu gahinda kwabo na deception bari barimwo. Ariko ndagomba kuvuga ngo rimwe na rimwe mu buzima bwacu hari igihe tuba turaca mu bihe bigoye, ibihe bibi, hari igihe tutaba turiko turumva ko Imana iri kumwe na twebwe, ariko hari akagozi kanyuma katwemeza, kaduha conviction yuko nubwo tutamerewe neza hari umuntu adasanzwe ari kumwe natwe. Amina. Reka nakubwire gato kuri ibi bintu bitatu. Igihe kimwe Yesu yaraje
Imana yaraje isanga umuntu yitwa Abrahamu. Ico gihe yitwa Abrahamu naramuvuze ko ku munsi wa Mungu. Imana imusanga mu mico yabo y'igipagani, batizera Imana, ari abantu badafise Imana, ata communion n'Imana bafise, basenga ibigirwamana. Imana ije mu buzima bwa Abrahamu, hari ikintu kidasanzwe cahabaye. Yesu ashimwe cyane. Murasi ikintu cabaye. Imana imaze gushikira ubuzima bwa Abrahamu, Imana yakoze iki? Imana yafashe ubuzima bwa Abrahamu. Igihe cyose Bibiliya tubwira ngo Yesu afata umukate, ndagomba kugira ngo mutahure iki gikorwa cyo gufata, iki gikorwa cyo kwakira. Yarabwiye abigisha ngo nimugende mutegure Pasika. Yesu amaze kuhashika ngo yabira umutsima. Iki gikorwa cyo kwakira canke cyo kwabira ni igikorwa cabaye mu buzima bwacu igihe twakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Murabizi yuko kera tutari dukijijwe, nta n'Imana twari tuzi. Paulo avuga ngo twigenze uko dushaka, twakora ivyo dushaka, ngo twatwagwa n'impwemu itwara abandi bantu bose bari muri iyi si. Twadeside ico dushaka, twajiyo dushaka. Impwemu yatwara abatizera niyo yadutwara. Ariko umunsi twamara kwishikiriza Yesu, umunsi twamara kwishira amaboko yiwe, nawe nakatwakira, ubuzima bwacu bwatanguye guhinduka. Ndagomba kubwira ngo nimba warakijijwe, washizwe mu maboko y'umwami wawe. Nukuvuga ngo yarakwakiriye, yaragufashe. Igihe yasanga Abrahamu mu nzira, Yesu yabanje kumufata. Umwami yafashe ubugingo bwa Abrahamu, aramubwira ati Abrahamu urahezagiwe kandi ngiye kuguhezagira, uzoba sekuruza w'amahanga. Ikintu ca mbere Yesu yakoze amaze gufata ubuzima bwa Abrahamu kwabaye kumuhezagira. Ndagomba ngo mutahure yuko mu buzima bwanyu izi etape zose uko ari zine zirahaba. Kandi Yesu ivyo yakoze yabishushanya n'umubiri wiwe, uno munsi birashushanywa n'ishengero ryiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umviriza, igihe yasanga Abrahamu, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaramuhezagiye. Ni bandi bazi ko Abrahamu yahezagiye? Imana yahezagiye ubuzima bwa Abrahamu, imugira sekuruza w'amahanga, imuvuga ko ibintu byinshi. Yamwe ati Abrahamu va kwa so na nyoko kuko ngiye kuguhezagira. Igihe cyose Imana ifashe ubuzima bwacu, icikora iraduhezagira. Haleluya. Igihe cyo guhezagira kibaho mu buzima, ariko Imana imaze guhezagira Abrahamu, yongera imuha uruvyaro, imuha umuhungu yitwa Isaka. Imaze kumuha Isaka, yongera kumumusaba ati Abrahamu, umwana wawe w'ikinege muzanire kumuntangira kwikimazi. Iki cari igihe mu buzima bwa Abrahamu cyo kuvunjagwa, cyo kumanyagugwa, cyo kumenagugwa, kuko ico yakunda nico yarindira imyaka 100. Imana inyuma y'imyaka 115 yamubwiye ngo mpereze umuhungu wawe ku gicaniro. Abrahamu afata umuhungu yaronse wenyene kandi wisezerano, amuzana ku gicaniro. Yari epreuve, cari igihe cyo kumanyagugwa, cari igihe kigoye mu buzima bwiwe, cari igihe c'agahinda, aho umwana w'umuhungu w'imyaka 15 abaza se ati papa kunwaye kuntanga kwikimazi, ko mbona wazanye n'inkwi, ko mbona wazanye n'ivyo kwatsa umuriro, mbega ikimazi ugiye gutanga kiri hehe? Kuko yari umwana atanguye gukura, azi yuko igihe cyose papa wiwe akiye gugicaniro adatwara amaboko gusa ariko agenda atwaye ikimazi. Ariko igihe yamubaza ayo majambo, Abrahamu atanasezeye na Sara ngo amubwiye ko agiye gutanga umwana wiwe, cari igihe cyo mu buzima bwa Abrahamu cyo kumenagugwa, cyo kujanjagugwa. Imana yarahezagiye umwana umuzukuruza wa Abrahamu yitwa Yosefu. Imana imuhezagiza indoto. Bibiliya ivuga ngo Imana yeretse Yosefu aba munini. Iyo ni eta y'uguhezagirwa, aho ubona Imana igushira hejuru, aho ubona Imana ikugira ubudasanzwe, aho Imana iguha amasezerano adasanzwe, aho Imana izana ingabire mu buzima bwawe. Imana imaze gufata ubuzima bwa Yosefu, imuhezagira indoto zidasanzwe, imubwira ko izomugira mukuru. Ico gihe cyo guhezagirwa n'igihe kiri pasiona, n'igihe kiryoshe, n'igihe umuntu abashusha abaryohe babamerewe neza. Kandi nico gihe Yosefu yashinga intahe. Ariko inyuma yo guhezagirwa Yosefu yatawe mu gobo, yanswe na bene wahabo, yatawe mu ibohero. Ico gihe cabaye igihe cyo kujanjagurwa mu buzima bwiwe, cabaye igihe ca brisement, cabaye igihe cyo kumenagurwa, cabaye igihe cyo gusanzara, cabaye igihe cyo kwibaza ibibazo byinshi. Gute nagiriwe nabi nabo nkunda, gute nagiriwe nabi nabankunda, gute nagiriwe nabi nabi wacu, gute natawe, gute atawa ntahuye, gute bankoreye ibi vyose. Ariko cabaye igihe cyo kumanyagurwa. Ariko kandi Imana imaze kumucisha muri ico gihe cyo kumanyagurwa, nico gihe n'Imana yasubiye kumuha Egiputa nk'ingabire idasanzwe. Kuko igihe cyose Yesu yamanyagura umutsima, amaze kumanyagura yarawutanga. Haleluya. Ntiyawumanyagura ngo abigarukiriza aho hantu gusa, ariko amaze no kumanyagura yarawushikiriza. Yosefu amaze kumanyagurwa mu ibohero no muri epreuve zikomeye yaciyemwo, Imana yazanye Yosefu
bamuhaye Egiputa. Egiputa imwakira nk'umuntu adasanzwe, nk'ingabire idasanzwe, ariko yari avuye mu gipindi, yari avuye mu gihe ca brisement. Imana yahezagiye Mose, kazigamwa mu mazi arakayoya. Imana iramuhezagira imuha umugisha, aba kwa Farawo, aba nka Samuragwa kwa Farawo, yiga education ya mbere yo muri civilisation yiwe ya Egypte. Aba Samuragwa mu mwana adasanzwe, afise ama privilege yose, ari umusirikare akomeye, ari umuntu ari mu cyubahiro kidasanzwe. Imana kuko yahezagiye ubuzima bwiwe, ariko igihe kigeze Imana imutahuje icarico, yinjira mu gihe c'imyaka 40 yo mu bugaragwa, aho ahora ari umwami yicarana n'abami. Yatanguye kwicarana n'intama, yatanguye kuba umwungere, avuye muri position yo hejuru cyane, kuko Imana yamushize mu myaka 40 yo kuba brisé. Imaze kumujanjagura imyaka 40, imugarukana kwa Farawo ari instrument yo kuzana deliverance. Igihe Yesu yavuka, hari ikintu kidasanzwe kitigeze kiba muri histoire yo mwisi. Ngira ndababwira abantu mwese musoma Bibiliya, nta hantu na hamwe Bibiliya itubwira na hamwe ndabisubiriyemo. Igihe Yesu yaza kubatirizwa, Bibiliya ivuga ngo humvikanye ijwi riva mu ijuru, ngo ijuru riruguruka, bari ngaho ku kibatizo bose bumva ijwi rivuga ngo nguyu umwana nkunda, akagira gute, akampimbara. Ico gihe Mpwemu yari arahejeje kumanukira ku bitugu vya Yesu akamwicarako. Nico gihe conyene co muri Bibiliya la Trinité, ubutatu bweranda bwajisa mwisi. Nta hantu na hamwe genda musome kuva muri Ancien Testament gushikahe, nta na hamwe muzobona mu bintu vyabayeho ahantu Imana datiri, ahantu Mpwemu yera ari, ahantu Yesu ari mu mwanya umwe. Ivyo vyabaye Yesu ahejeje kubatirizwa, niho data yahagurutse akamushingira intahe nk'umwana akunda. Nico gihe Mpwemu yera yamuje ku bitugu akamumanukira nk'ikimenyetso, kandi Mpwemu amaze kumumanukako, nico gihe cabaye igihe ciwe co gusigwa amavuta. Yesu yaravuze ngo nasizwa amavuta yasutswe ko nayo kubohora nayo ibitangaza. Igihe cyo guhezagirwa ni igihe Imana isuka ingabire mu buzima bwawe. Igihe cyo guhezagirwa ni igihe Imana iguhezagira abantu bakabona ko wahezagiye. Igihe cyo guhezagirwa ni igihe abantu babona ibimenyamenya bifatika vyerekana ukubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Igihe cyo guhezagirwa ni ca gihe ico usaba Imana n'ico wasaba Imana cose yagikora muri uwo mwanya nyene, ukamenga ukugendera mu bitangaza gusa, aho atakintu wifuza Imana ntigikore. Igihe cyo guhezagirwa ni igihe twakira, ico gihe kibaho mu buzima bwacu, aho ishengero ry'Imana ryakira, aho umuntu ku gatwe kiwe yakira, aho tubatirizwa mu ngabire za Mpwemu yera, aho twuzura ubushobozi bw'Imana. Ico ni igihe cyo guhezagirwa. Ariko Yesu amaze guhezagirwa izo ngabire zidasanzwe, yaciye yinjizwa mu bugaragwa kwisonzesha. Inyuma y'ivyo yabayeho ubuzima bwo kumenagurwa no kujanjagurwa. Igihe yaja ku musaraba, nico gihe twumva muri Bibiliya Yesu abaza ngo data ni igiki kikumbebesheje, kandi nta na rimwe Imana itigeze kubana nawe. Bibiliya yaravuze ngo Imana ntizobata gushika ku iherezo ry'isi, Imana izokwama iri kumwe namwe. Ariko rimwe vyarashitse ku mwana wayo iramuheba. Warubizi muntu w'Imana, unyemere ndakubwire ko twahezagiwe. Ni bande bari ngaha bazi ko twahezagiwe n'Imana? Haleluya. Twarahezagiwe n'Imana, ariko kandi Imana yaduhezaga imaze kudufata mu maboko. Hari igihe mu buzima bwawe ico wakora cose cagendeka gucyohonya. Hari igihe mu buzima bwawe ibintu byose vyari bimeze neza. Hari igihe mu buzima bwawe atakibazo na kimwe wari ufise. Hari igihe kibaho mu buzima bw'umuntu. Ariko shengero ry'Imana ndaje kubabwira ngo birabaho gufatwa n'Imana, birabaho guhezagirwa n'Imana, birabaho kujanjagurwa n'iyo Mana nyene, birabaho gushikirizwa n'iyo Mana nyene. Haleluya. Warubizi shengero ry'Imana, igihe Yesu yafata ujya mutsima akawuha abigishwa, yariko abaha igishusho c'ubuzima bwiyo, yariko abaha igicapo c'ubuzima bwiyo, yariko abereka yuko naho yahezagiwe yaragiye kumanyagurwa kubw'inyungu ya benshi. Reka nakubwire, igihe mu buzima bwawe twita igihe cyo guhezagirwa, niri muri ca gihe mu buzima bwacu dufise ivyo tugomba kwakira. Ni muri ca gihe mu buzima bwacu Imana iduhezagira ikatunezereza, ikatwereka kwibaho. Mikizwa narabaye mu bihe vyo kubona kugira neza kw'Imana,
aho usengera ikintu cyose kikaba, aho ukora ku kintu cyose kikagenda neza. Abantu murashobora kuba mubizi kandi birashobora kuba ari n'ibihe byanyu byabaye ibihe by'umunezero udasanzwe, aho mwamenga muraba magicien, mwafyonda kabuta ibintu bigakoreka. Nico gihe cy'urukundo rwanyu rwa mbere, nta bintu byinshi uzi, nta n'imirongo myinshi ya Bibiliya uzi, nta n'abantu ushobora kwemeza ivy'Imana, nta n'ushobora kukonvenka ngo aze mu gakiza, ariko icyo uzi ni kimwe gusa, uraze ko Imana igukunda, wumva wuzuye umunezero, wumva biryoshe, wumva ushaka kuja gusenga, wumva ushaka kuja kwisonzesha. Aho bakubwiye ko basenga uragenda, haba ba escrow canke haba bakwera uragenda, kuko nta bwenge uragira bwo gusobanura impwemu gutandukanye ibyiza n'ibitari vyiza, kuko juste ukeneye Imana. Kandi ivyo bihe nyene bibaho aho wumva kuhezagiwe n'Imana, aho wumva woshingira nta abantu bose, aho wumva wobwira abantu bose ivy'Imana iriko irakora, aho umeze nk'umwana ushinga intahe mu buryo bw'uburofa, abandi bagatangura kukumanura ngo hewe akariro gake yacushuha cane, yacubigira birebire, kuko uri mu gihe cyo guhezagirwa, uri mu gihe cyo kumva Imana. Imana irakubwira, iguma iguha amajambo, uratse radio ukumva ijambo ryawe, urahura n'umuntu ukumva hari ahantu ubuzima bwacu buba, tukumva Imana ikitugirira neza, tukumva hari visitation, tukumva hari ukuryoherwa, ukumva abantu bose bobayambira nabo utazi, ukumva abantu bose bababwira ko Imana ibakunda, bamwe bakagucomora bakakwishura nabi, abandi bavuga ngo babaye ikibono, ariko umva nyene ngo mu bikibono de plus en plus, sivyo? Uravyumva kuko urarengewe n'umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe. Ariko shengero ry'Imana munyemerere mpagarara ahantu, hari n'ahantu ha brisement, hari ahantu abantu b'Imana baca, hari ahantu abantu b'Imana baca bakamera nk'abariko barajanjagurwa. Uyu mutsima Yesu yawufashe uri entier, yawufashe wuzuye, yari umutsima wa Pasika, ariko amaze kuwufata akawuhezagira, atangura kuwumanyagura, aravuga ngo iki ni ikimenyetso cy'umubiri wanje. Paulo arabivuga mu Bikorinto ba mbere igice c'indwi, Abikorinto ba mbere igice ca 11, akavuga ngo igihe tumanyagura umutsima twibuka ko yapfuye. Igihe cyose tuza ku meza y'umwami tuba dushingira intahe kuwo yapfuye, kandi yuko azogira gute, azogaruka gutora ishengero. Una musi aho tuza kuza ku meza y'umwami tuzoba tugira gute, tuzoba dushinga intahe ko yapfuye, kandi ko azogira gute, ko azogaruka. Haleluya. Ariko unyumvirize neza muntu w'Imana, maze iminsi mpura n'abantu, nkaganira n'abantu, tugasenga n'abantu, ariko shengero ry'Imana ngenda kubwire ngo hariho abantu muri kino kibanza, hariho abantu badasanzwe, hari abantu bakijijwe bariko baraca muri experience, bariko baraca mu bihe umenga ni ivyo kumenagurwa. Ibihe vyo kumanyagurwa si bihe biri comfortable. Ibihe vyo kumanyagurwa nta mukristo n'umwe ahora bisaba Imana. Ibihe vyo kumanyagurwa nta mukristo n'umwe ahora bisengera ngo Mana ngo maze iminsi merewe neza ngo ndashaka ingorane. Muramaze kumumva ati zana ibibazo, Mana zana ibibazo. Oya, naho tuzi yuko mu bibazo tuhigira byinshi, ariko ntabyo duhora dusengera, nanje birakaja kure yanyu. Ariko kandi ibihe nk'ibi vyo kumanyagurwa, uravyumva, nibihe bigoye, nibihe abantu b'Imana bacamwo cane, nibihe abantu ngaha bariko baracamwo. Ivyo bihe vyo kumanyagurwa biza mu buzima bwacu mu nzira zitandukanye. Kuri bamwe ibihe vyo kumanyagurwa mu buzima bwawe vyatanguye igihe watakaza akazi kawe, wigeze kubaho utazi kuri icaye c'akazi, ntiwigeze ubaho nabi, uno musi uri kuri experiment ibintu bibi, uri kuraca mu ntambara zigoye, uri kuraca mu nzara utigeze kubona, uri kuraca mu kwambara ubusa utigeze kubona, uri kurabura n'ingene wideplasa, uri kurabura n'ingene uriho inzu, uri kurabura n'ingene ufasha abana, urakirijwe ariko uri kurabaza ati Mana ni iki kigutuma wemera konca mu bihe nk'ibi, kandi narakumenye kandi narakwizeye. Nigihe wumva umenga n'Imana ntirikira kwishura, nigihe kigoye, kuko reka nabwirega abantu b'Imana, igihe ca brisement, nigihe ubuzima bwacu bumanurwa cane, nigihe ubuzima bwacu nimba twahora twumva turi abantu bahatari, ni ca gihe wumva uri kura
arasuzugurwa. Hari abantu bahora baza kundaba nkabona afise isoni zo kumbwira ingorane ariko aracamwo, kuko ari umuntu imyaka myinshi cyane mu buzima bwiwe ntiyigeze aganirira umuntu n'umwe ibibazo vyiwe, ntiyigeze yiyugurura ngo avuge ingorane ziwe, ariko araca muri situation iri humiliante, ariko araca mu kibazo kigoye cyane ku buryo mu buzima bwiwe yumva umenga nta muntu yobibwira, ariko ico kibazo carakubabaje cyane kugera aho wageze aho wumva ufise ushaka kubarira. Washika imbere y'umupastori bikakunanira ingene utangura kumubarira, kuko ivyo ugiye kumubwira ni ibintu vyasuzuguje ubuzima bwawe. Warubizi abantu b'Imana, sinzi igituma Imana ikora gutyo, ariko iragahora ikora gutyo. Abantu baravuga ngo abantu bakizwa kubera ingorane, ntimuravyumva. Ariko kandi nganabwiye yuko ibice 80% by'abantu bakizwa babitewe n'ingorane, ariko izo ngorane zirakabaho. Uti kubera iki? Ingorane ucamo mu buzima bwawe ni kimwe mu bintu bigutahuza yuko wowe atacuri. Hari igihe tuba dufise ukuntu twarezwe mu ndero n'ukuntu turi ugakora ikintu cyose kikahayusisa, ico ukora ko cyose kikagenda neza. Hari abantu bakuze bababwira ko ari bitangaza, ikintu citwa esheke mu buzima bwawe ntacuzi, ariko kuko utazi ko ari Imana yaguhezagiye ayo makapasite, warageze ahantu kubwo gushobora kwawe wibaza kuri gangi. Rero bene abo bantu rimwe na rimwe Imana irareka ibintu bimwe bigashika ku buzima bwabo kugira ngo standard canke amanota wiha mu kubura igitangaza, mu kubura ubudasanzwe. Hari igihe Imana ikuraho ayo ma-apui yose ukamera nk'umuntu adafise aho ahagaze, kugira ngo Imana ikwigishe kandi Imana igutahuze combien tu es misérable. Mwari mubizi abantu bose barakenye, abantu bose n'abagogwa, abantu bose barafutanye, abantu bose n'aba incapable, ariko kandi gusa rimwe na rimwe birakenera ko Imana ibibatahuza muri experience zabo. Uri kuraca mu bihe byo kuburanirwa, aho uri kuribaza uti biriko birashikira jewe, uri kurikorera isoni utigeze kwikorera. Uri umuntu wafashije abantu ubagirira neza, wari ufise intaye kufasha ugira neza biwanyu, ariko raba muri imisi babandi nyene wafashije bariko baraguhindukirira, bariko baragutera, bariko barakuvuga, bariko baronona izina ryawe. Aho izina ryawe ryarushirije kuba ryiza mu bikorwa, niho riko riragera mu kuba ribi. Uvugwa nabi, ntiwigeze uvugwa nabi mu buzima bwawe. Aho hantu harakugoye guca, kuko ntuzi ingene wobaho bariko bakuvuga nabi, kuko waravuzwe neza cane, ariko kandi umeze nk'uri karambugwa impuzu, uri kurambugwa dignité, uri kurashigwa ku mabarabara, uri kuraba expose. Ivyo nta numwe abikunda, ariko Imana yemeye kwica aho hantu. Ega Imana yaraguhezagiye ingabire nziza uragira neza abantu, ariko ya Mana nyene yemera niyo yemeye ko n'igipindi co kumenagurwa gishika mu buzima bwawe. Aho hantu haragoye abantu b'Imana. Ndahura n'abantu benshi bavuga barira. Hari n'abaza badafise imishwaro nkayibazanira. Hari n'abatangura kwifata ngo utwosozi ntitubakure ko makiyaje, nkamubwira ntirira, aha bararira. Kuko twarerewe muri education yo kwihagarako no kwigira abagangi, ariko indani uri kurabira ibintu byose vyapfuye ntacu bihagazeko. Uraje gutanga umutwaro ariko ushaka kubutanga mu gifasoni ukontrola makiyaje yose. Ariko kandi hari igihe ubugeze ahantu aho ni fieri no kurira nabi no kurira wese ko abantu barira baba babi kwanza mwese uravyumva. Ariko kandi ukumva ivyo sivyo ukirimo. Urakeneye kuboroga, urakeneye gusuka umutima wawe, urakeneye gutabaza Imana, kubera uri kuraca ahantu utigeze guca, uri kuraca muri injustice utigeze kubona, uri kuraca mu kuboneka utigeze kubona. Warapfishije, uri kuraca ahantu muri uko gupfisha kwawe, aho vyakunaniye kwambura impuzu y'ikiriyo, aho ufise ibikwibutsa ko wabuze, aho ufise ibikwibutsa ko watakaje. Wa wundi yakurihira amashuri, wa wundi yakugirira neza, wa wundi yari hafi yawe. Ivyo birabaho aho umuntu w'Imana aba brise. Ico nigihe abantu b'Imana bavuga ngo Imana iri hehe. Ico nigihe abantu b'Imana bavuga ngo Imana iri hehe. Ico nigihe abantu b'Imana bibaza
Ico ni cyo gihe abantu b'Imana bamera nka Yesu bakavuga ngo data n'igiki gikumpebesheje, n'igihe umenga Imana ntihari, n'igihe umenga Imana ntiyumva amarira yawe, n'igihe umenga Imana ntirikira gutabara, n'igihe umenga Imana ntibona ivyo uri kuracamwo, n'igihe c'agacerere, ariko n'igihe co kujanjagurwa. Bantu b'Imana, ibihe bibabaje birabaho. Ntibisobanura ko tudakijijwe, ntibisobanura ko Imana itahari, ntibisobanura ko Imana itari kirakora. Ariko igihe umwana wawe yari karajanjagurwa, yari icereje, kuko ni passage oblige nimba ushaka kuba utile ku mahanga no ku muryango wawe. Uri kuraca ahantu aho ubona kuri kurabonegwa, aho urenganijwe n'abantu, aho abantu bagutwaye ivyo ifitiye uburenganzira, aho wakubise, aho wagwanye. Uri kuraca mu bihe aho ubona urugo rwawe ruko rutakara rukuva mu maboko, aho wagerageje amastrategie yawe yose, warakoresheje manipulation kugira ngo uwo mwubakanye abivemwo, warakoresheje amayeri, waramwimye ivy'umwima, waravyimvye isura, waragize ibiki na bike, warakoresheje ubwenge bwawe, waragiye mu bakecuru baraguhanura ngo hajye umugabo ngo ucumera gutya, biyasanze umeze gutya, uravyumva birahinduka, naco utakoze. Barakubwira ngo ikijya gihe ngo umugabo wawe ngo nukumubi affection vyinshi, ukamuha ex muri affection, warayimuhaye ntayo yigeze yakira, yishwi yuriye hariya hantu. Ni igiki utagerageje mu bwenge bwawe kugira ngo utabare urugo rwawe, ariko byose bikanka. Ariko kandi hakagera igihe aho umenga ntaco gishobora gukora. Nico gihe Imana ipersuade umwana w'umuntu impuissance, aho atacu ushobora atari yo yonyene ije ikagushoboza. Igihe cyo kujanjagurwa nico gihe guca bugufi kuza mu buzima bw'umuntu. Igihe cyo kujanjagurwa niho ushobora kubwira abantu amafaiblesse yawe. Mwari mubiziga abantu b'Imana, mu gihe c'umugisha byose biriko biraza, tuba turiko turasimba, tuba turiko turahindura impuzu ku yindi, uhindura umuduga ku yundi, uravyumva? Ni igihe kameremere kawe ahubwo kaja habona, bikabona